Union des Jeunes pour la Solidarité ikora mu gufasha urwaruka navuga ati mu ndero twavuga ibindi vyinshi cyane bihurikiye mu rwaruka mu ngorane nyinshi urwaruka ruhura nazo tubandanye dufise indero nziza tubandanye duhesha Imana icubahiro sivyo gusa tubandanye duteza imbere igihugu cacu atangorane zibayemwo atandazishushu zirimwo atabusuma atabana bo mwibarabara bayerera hajyanye umuntu ashobora gupfa bivuye mu kutamenya kandi iyo amaze kumenya ikintu urashaka gusanga umurokoye zero grossesse au milieu scolaire ikintu kibitera sikindi nukutamenya benshi hari gibiterwa n'ubukene akaranka umuntu amuhenda akamuhendesha ubwo buntu bw'intica nikize hamuko gasanga yaguye mu rudubi hama abandi nabo gasanga nta bukene yarafise mugo gasanga kwere gutamenya kwiwe agiye nyene mwubwo buhumbu amugasanga aratwaye indahama agace y'ibishure umuntu ahura nazo ariko kandi sivyo gusa Rwaruka ashobora guheba amashuri. Union des Jeunes pour la Solidarité mu gifunyafunyo UJS ni ishirahamwe rijanye mukubaronsa ku Rwaruka icirwa shingiro ry'iryo shirahamwe rikaba ari iterambere ry'urwaruka hamwe n'amagara meza Rwaruka rwagiye hamwe. Fabrice Ndayikengurukiye umwe mu Rwaruka akaba ari n'umuyobozi w'iryo shirahamwe ry'urwaruka asanzwe arongoye. Muri iryo shirahamwe hakaba hari n'imico itandukanye mu bukurikize bw'ibikorwa bijanye nko gushira hamwe iyungunganya ry'uburyo n'igenzura ry'ibikorwa no mw'itumatumanako kw'ibikorwa mukubaronsa no guhamagarira Rwaruka gukura amaboko ku mpuzu mu gushira ingufu zabo hamwe no gushigikirana mu bikorwa vy'inyigisho zijanye n'iterambere n'amagara meza no mu myifato zibereye aho baherereye bagiye no gukundisha Imana bakaba bashoboye gutanga ikiganiro muri mikro na kamera byandiko Gospel TV. Ta munyeshuri n'umwe yoheba ishuri kubera yuko yabuze ikintu kanaka cyo tuma aheba ishuri ariko kandi nta muntu n'umwe twifuza ko aheba ishuri bivanye n'ikibazo bafise. Shalom, amazina yanje ni Fabrice Ndayikengurukiye nkaba ndongoye association yitwa Union des Jeunes pour la Solidarité. Ego anje nitwa Ntungwa Deus naje nsanzwe ndi umwe muri abo bari muri association Union des Jeunes pour la Solidarité mu mfunyapfunyo twise UJS novuga ko ari je ndongoye encadrement y'urwaruka ndaramukije abantu bose bako badukurikira kuri channel nanje ku mazina yanje nitwa Itangishaka Wilson nk'abandi umwe mu cegera cy'urongoye ino shirahamwe Union des Jeunes pour la Solidarité murakoze. Shalom nitwa Niyonzima Rehema nk'abandi umwe muri no association ya Union des Jeunes pour la Solidarité nk'aba ndongoye ibintu bya communication. Shalom abandi umwe bagize ino association kazina kandi nkaba nitwa Kakunzi Baswiki abandi umambre mwakoze. Shalom nitwa Buchomi Gabriel ndumwe mu mamambre ba Union des Jeunes pour la Solidarité mwakoze. Union des Jeunes pour la Solidarité no Rwaruka rukiri ruto harimo abanyeshuri beshi cyane n'abanyeshuri ariko n'abatari abanyeshuri bahejeje nabo barimwo ngo kuko murabona nk'aba bose barahejeje ariko cyane bihukiye ku Rwaruka rukiri mu ishuri. Union des Jeunes pour la Solidarité yatanguye ari abana bato cyane tangura mu mashuri hari muri 2020 ego niho yatangura kuba gukora ku mugaragaro icikora naco cyane ikora mu gufasha urwaruka navuga ati mu ndero twavuga nko gukingira urwaruka nko gukingira ambanye marana muri kino gihe ni byinshi cyane aho tuvuga yuko sinivyo gusa dukora
apari yo kwigisha inyigisho, turigisha inyigisho zo gukundisha igihugu cacu ciza c'u Burundi. Si ivyo gusa, turigisha kandi n'ibindi vyinshi cyane bihurikiye mu rwaruka, mu ngorane nyinshi urwaruka ruhura nazo, kugira ngo urwaruka rwacu twese urabona ko turi urwaruka, tubandanye dufise indero nziza, tubandanye duhesha Imana icubahiro. Si ivyo gusa, tubandanye duteza imbere igihugu cacu, atangorane zibayemwo, atandazi ishushu zirimwo, atabusuma, atabana bo mwibarabara bayerera. Aho hariho n'ibindi turavuga ati nk'abana batagira minerval, kenshi turabafata tukabarira minerval, tukabarera bakaba nk'abana bacu. Nivyo hariho vyinshi tutarashika ko twifuza gushikako, ariko biri mu bintu dukora. Ego, ariko kandi sivyo gusa, imisi yose uko icenda kubaye canke intango y'ishuri baye, twama tuja gutanga amakaye, ibikoresho vy'ishuri mu majambo make, mu ntuzenya sinavuga mu ntara zitandukanye canke mu bice bitandukanye vya Bujumbura ndetse n'ahatandukanye mu gihugu, aho duhora dutanga amakaye. Mu mwaka weze twatanze mu Gatumba, ubu naho twiteze gukorera ahandi. Ivyo byose n'ibikorwa dukora muri rusange, ni vyinshi cyane sinobivuga ndabiheze. Nukuri Union des Jeunes pour la Solidarité navuga ko yuko yaje hageze, kuko ni ibintu vyinshi twifuza gushikako tutarashikako. Hariho imigambi y'iterambere twifuza yuko tuzokora, kwiteza imbere muri rusange, aho twifuza gukora amaproje atandukanye kugira ngo azasahiriza rwaruka gukora, ariko kandi dusahiriza kandi na ba bantu bari hanze nabo tubaha akazi. Izo nizo objectif dufise twifuza kuzoshikako, kandi n'ubu turiko turakora cyane kugira ngo tuzishikeko. Nuko Union des Jeunes pour la Solidarité ikora, kandi aho yifuza gushika naho ni heshi cyane twifuza gushika kure cyane. Nico tuma uno munsi ndi kumwe na Jeune encadrement bakurikirana Rwaruka, communication hari yanyi amambe batandukanye. Zera nuko twese hamwe dukora kugira ngo igikorwa nk'iki giterekije imbere. Namwe murakoze. Urakoze cyane kumpa ijambo. Uraza encadrement y'abajene ntiyoroshe, surtout mu banyeshuri. Gusa ngerageje kwivuga mu majambo avunaguye, president yabivuze. Kenshi urumva ico tuba dukeneye, nk'ubu turiko turakora kenshi mu milieu scolaire, niho dukunda kanini gufrekanta, niho dukorera cyane. Umva hariho novuga ati nka intumbere yacu bihaye ariyo nka theme ivuga zero grossesse au milieu scolaire na zero abandon scolaire. Ivyo bintu bibiri ivyo nitunda kwibaza ko tugerageza korambe ni gute umwana ashobora guheba ishure biturutse ku mbanyi canke biturutse ku zindi ngorane zitandukanye. Rero mu byo twagerageje gukorera ko hanini twanka ko hari umwana yoheba ishure biturutse ku bukene, nk'ubukene kubura minervale. Hari n'abandi usanga biga kure yaho baba, bibasa ibirometero n'ibirometero ari retour, umva mu gatondo akaza n'amaguru, hama batashe gasubira muhira n'amaguru, gushika ubona ko umwana ruha cyane. Twaragerageje kugerageza bamwe tubavuniriza urugendo, mukavuniza urugendo rero tubigenza gute? Tubarihira amabisi aratonda ku ishuri, hama tumirira retour kugira nawe kurana mu masaha ya 14h 13h45 haba hari izuba, umuntu afite inzara mu nda. Yumvireho umuntu ashobora kuva ngaha kuri Esta ataha nko mu Ruziba nk'akarorero, cyangwa umuntu ashobora kuva kuri Esta ataha mu Kinama, tugasanga mbere hariho n'abaja ngira ngo hari ruguru mu Gasenyeri ruguru, cyumvira ukunge naza n'amaguru ongera asubima n'amaguru. Tukavuga toya ivyo ntibishoboka. Ico turagerageza kuciga, tukabidentifya, tukabamenya, hama tugiye ico twafaje mu check and déplacement. Aho ni muri ivyo navuga ati vyekeye no guheba amashure biturutse ku bukene. Hama umwaka utanguye hajya mu kucenda turiyaranja twebwe nyene, tukarondera amafaranga, tukarondera ibikoresho by'ishure, tugaha abantu abo nikora. Ego hama abandi nabo tukabiriya minervale, tugateranya muri bwa buryo bwacu nyene tukariya minervale. Aho hose nta mafaranga ava hanze, yose ava muri twebwe nitwe twimenya. Nkuko twe twiyangaje kubikora, niko nundi twavuze ko tuzoza gukomeza twibandanya. Hama kujeka na ico cyonye ceke no kwakadra ico cha zero grossesse au milieu scolaire, turagerageza kwigisha mu bumenyi dusanzwe dufise, ndetse turikora no kuri bamwe mu dusanzwe dukorana badufasha kugira dushobore kubankadra mu bwo buryo bwa zero grossesse au milieu scolaire, tukabaha inyigisho guko benshi batwarinda mu kutamenya. Surtout nk'aba bigeme bacu unovuga ati niho bameze nk'amasibre, niyo masibre kuvyekene amagrossesse no désiré, kandi urazi au milieu scolaire amagrossesse no désiré niyo meshi cyane.
kandi benshi baraheba amashuri. Kandi ugiye kuraba ikintu kibitera sikindi nukutamenya. Benshi hari biterwa n'ubukene, akaranka umuntu amuhenda akamuhendesha ubwo buntu bw'intica nikize, hamuko gasanga yaguye mu rudubi. Hama abandi nabo gasanga nta bukene yarafise mugo gasanga kwere gutamenya kwiwe agiye nyene mw'ubwo buhombo, je ndabyita nk'ubuhombo. Hama gasanga aratwaye indahama agace y'ibishure. Rero twarageregeje kubigisha muri iyo mico itandukanye. Afite twe turikora kuri ABF hanini iradufasha kugira dushobore kubankadra mu kuba izo nyigisho, guko hajyanye umuntu ashobora gupfa bivuye mu kutamenya, kandi iyo amaze kumenya ikintu urashaka gusanga umurokoye. Novuga ati wavuga ati mbega kuva mutanguye ayo magrossesse no désiré yarahagaze yaragabanutse meze gute. Afite twebwe resultat tuyimenya umwaka uheze. Urumva turakora umwaka wose, hama hajye umwaka w'ishuri uheze tumenya ati mbega hatwaye inda bangana gute, vyagenze gute, havye bangana gute. Rero novuga ati twe kuva dutangwa ico gikorwa guko hanini ahantu twatangiye gukorera ni kuri Esta aha muri ville. Novuga ati mu bisanzwe ni ibikorwa bishimishije cyane. Novuga ati ibintu vy'inda vyaragabanutse ndetse n'abantu bayo amashuri vyaragabanutse, guko twigisha muri rusange nta numwe avamwo uko la majorité nka bose yo tuja kwigisha gutanga izo nyigisho nta munyeshuri umwe ataha, bose tubateraniriza hamwe bakisanzura bakabaza. Muri kwa kubaza tugerageza kumva kwa kumenya guke kwabo, bavyumva bakaduha amanatu yatubaha umuco gacaronka intumbero. Novuga ati mu majambo make ivyo vya zero grossesse au milieu scolaire na zero abandon scolaire nuko tubigenza. Hamindi encadrement dukunda gukora nukuja kwidentifya babana dushobora gufasha, ko nidufasha ko resta honyene oya, ko turashobora kuvuga ati nk'ubu nko mu Gatumba niyo twariko gukora mu mwaka uheze mu Gatumba twaragiye turidentifya, turaja ku ishuri turagereza kwidentifya abana twoshobora gufasha abantu nikora, hama tutumye igitigiri cyabo, hama tuyatuza muri bwa buryo bwacu twikora mu kigega tukatugura ibikoresho by'ishuri, hama tukabijana. Kandi usanga bimeze neza cyane, abavyeyi n'abarezi bikabaryohera. Ego murakoze. Bon, communication uko isanzwe imeze muri no association imeze neza cyane, uko bikorwa kose bigenda neza. Si ikintu novuga ngo no gikomanta ko gose, kuko ari communication dutanga turayitanga muri twebwe nyene, ndayitanga muri twebwe nyene muri UJS. Bon, n'ahandi ari abandi bantu bamampa bo hanze igashikaho. Bon, dusanzwe dufise groupe iwacu, hariho groupe y'abamampa twese hamwe, niyo nyene dutangiramwo communication, hama abandi bose ikagendera bashikira, n'abatari muri iyo groupe bararonka ibiba vyahabaye muri UJS kugira ngo bashike mu co kibanza dukoreramo, twebwe tushobore kugenda gufasha abo bandi. Nimero zirahari, ikibanza kiba gihari, niho nyene dusanzwe dukorera n'inama kugira ngo tumenye ivyo dushobora gukora muri UJS. Ikibanza kirahari ni kuri Esta, hama arabakeneye kwifadikanya natwe canke arabakeneye kumenya vyinshi kuri UJS, nimero za telefone ziba zihari. Arabakeneye kubimenya barashobora kuvuga ati dukeneye twebwe gukora ikintu muri iyo association yanyu, dukeneye gushika muri ico kibanza duhora dushika, vyose birakunda, nimero ziba zihari, abazikeneye botumenyesha. Itandukaniro nini cyane, kuko kera vyari bigoye cyane aho ushobora gukora, kuko natanguye bisa nuko ndi umwe, kuko raze cyumve cyama gitanguranye n'urumwe nyene. Vyari bigoye aho ushobora kumvisha abantu kino gikorwa, kuko ni gikorwa kigoye cyane, ni gikorwa ukora udahembwa, ukora ukorera Imana, ni gikorwa wasanga uri kurakibwira umuntu bamwe akagitahura abandi ntibagitahure, ariko naragikoze tu ubwa mbere nagikoze ndi umwe, aho niyaranje uburyo bwose mu ngorane umwana bafise nkagerageza nkazitunganya. Hari waza kambara ikibazo ciwe nkagitunganya, hari wambara ati Jeune nabuze amahera ya bisi nkabikora uko, nkagerageza uburyo bwose mu ishuri nkabumvisha
iki gikorwa iyo kija nkavata umwana umwe ijana mw'ishuri nkabumvisha hasi agatanga umwana umwe ijana gushika wa mwana canke babana babiri baronka amahera ya bisi yo gutaha. Aho nabumvishije n'igikorwa cyo guseruka ko abana baba babuza abavyeyi babo cyangwa ugasanga bagize ingorane mu muryango yagwaye arazi ingorane ni nyinshi nkabumvisha kabisa bakavyumva tugafata nk'uburyo bwacu tukavuga tumwe simba tanga iyo 500 mbe cyo gihumbi tugaterateranya uburyo bwacu bwose tugaca duterura akabahasha kacu tugaca tuja kuraba uwo mwana. Urumva cari igikorwa kigoye cyane ariko mu nyuma naragenda bikora nza kuronka abigisha bamwe banshigikira nza kuronka Rwaruka tuvyumva kumwe aha nubwo mubona ngaha abana ni benshi cyane Rwaruka ni gushi cyane hari abatashoboye gushika kurana ntibari gushika bose abana baserukiye abandi hama aho tugeze ubu unya vraiment ubu ndashimira Imana cyane ubu unya urabona ndafise ushobora kubakurikirana encadrement ndafise ushobora kubakurikirana communication ndafise ushobora kubakurikirana ibintu bitandukanye ro sociale irahari kandi irakora cyane ndashobora kuba mfise kote zose zitandukanye kugira ngo kino gikorwa kibandanye gitera imbere uko ubwa mbere byari bigoye murabona ntushobora kuja mu gatumba wijanye nawe urabizi ingene déplacement zigoye urabizi ingorane umuntu acamo kugura ivyo bintu byose sishobora gukora ibintu byose ubona ndiko ndakora ubu ngo ndabikore jenyene mboneraho nakagiho gushimira abantu dukorana cyane baritanga mu buryo butandukanye. Ego igikorwa nk'iki cyatanguye muri 2021 niho caba officiellement gutangura twaratanguye turagikora nubwo bitari byoroshe mugabo cyagenze neza vraiment ubu turashima. Ko twebwe imbere yo gutangura twihaye intumbero twe twihaye ko kugira ngo tubanze dufate inguvu zacu tuzishyira mu kona twagiye hamwe muri association tubanze dukoresha inguvu ziwacu kugira ngo turabe ko twoshika ku objectif twe twihaye ati tubigenza gute buri kwezi turafise ikintu bita cotisation tang chaque mois aja mu kigega ico ni kimwe iyo cotisation y'Rwanda yivuga ndetaye urumva ni cotisation twagiye hamwe turiga yorohera n'umunyeshuri ari we wese umva yo buri kwezi ateza kuja mu kigega. Hama ikindi naco tuca dukora bive niko batugiye dukora iko nyene kingana cha twiyumvira mbe kugira ngo dushore gushika nk'ubwo wo gushobora gufasha gutanga ibikorosho vy'ishure twokwiha objectif yo gutanga amafaranga ngahe kugira ngo azoza sahiriza yandi yarari mu kigega. Ico cha twumvikana cha tuvuga ati tuzotanga umwe wese amafaranga na gutya hama tuba dufise intumbero kuvuga ati tuzoshaka kuzoshikana igitigiri nkana gutya amace tugwira ikoresho vy'ishure tuje gufasha Rwaruka nuko twiyungunganya. Uko ibikorwa tugenda tubikora muri association kugira dushikira abandi cyangwa ibikorwa bishikira abandi twebwe ubwacu turagerageza tugakora uko dushoboye dufadikanije nabo mw'itumatumanako dusanzwe turi kumwe mu gikorwa nk'urongoye nk'ubu usanzwe duserukira imbere y'amategeko perezida wacu arashobora kubidufashamo keshi hanyuma natwe tugakoresha inguvu zacu ko dushoboye nubwo usanga bigoye kugira dushikire bamwe canke tugere ku bikorwa bimwe ariko uko tubikora kose turabishima. Amakuru kugira tuyamenye d'abord umukuru w'ino association usanzwe ajejwe novuga ati umutwe w'ino association asanzwe bari president niwe ategerezwa kwanza kuba azi detail y'ibintu byose vya UJS hama akabasha kubinshikiriza uko ababinshikiriza niko nanje ncamenye ingene nshobora gushikiriza abandi bakabasha kumenya amakuru uko ameze canke ibintu uko bisanzwe bimeze uko bikwiye kumera muri UJS. Abantu ndabishikiriza hariho abamembre même les comités mu gihe turi hamwe twese ndabibashikiriza bose bakabasha kumenya ibiriko biragenda muri UJS nibiteguwe gukorwa. Kuba ndi muri association ni ibintu biteye igomwe kuko biranampimbara cyane. Icyatumye ndanajeho nuko biratuma mu kibano
tugira ubumwe n'abandi kandi ni kuvuga turafashanya hagati yacu hanyuma n'abandi bagashikirwa ku rwego rw'igihugu. Birampimbara cyane kuba ndi muri association nk'umumambre ego cyane. Icyo nisunze ni umutima w'urukundo abari bayirimwo n'abayitanguje bari bafise, naje canumva ko nanje nogira icyo ntereye mu iterambere ry'urwaruka mu gihugu cyacu. Umambre wa association ibintu cyane byanezereye cyane gose no ibyiza byayo sinevanda bimare. Nabonye ko umutima w'urukundo ukomeye cyane ego hama umutima w'urukundo barayobonye mu nacico gihe byarambaye ko kuba barimwo babafasha nari ndimo ego bintuma rero ndabikunda gose ego nkumva ko twashikira mugenzanya atagira mugenzanje abayabo iba atafise aho yikora nkuko nanje byari bimeze nabikunda cyane. Jewe byo bamfashije narabura ego hama bakaja hamwe bakagira uko baja hamwe bakorganiza hama bakandihira rero tu jewe ntibandihira are gusa bandihira rero tu yewe byo byanezera cyane. Cyane cyafata ingingo yuko shaka kubamwo hama bigashika nkakundisha n'abandi gikorwa yego. Tugihe twigana mu ishure twiga mu ishure kuri Esta tugihe twiga mu wa mbere 11 ko bisanzwe twarigana mu president wacu ya muntu w'umutima w'urukundo ahanura akundisha igikorwa abandi rero byose kana kabigisha umutima w'urukundo koshaka gufasha abandi ndetse sije nafashije jenyene n'abantu benshi bagira ingorane ababuza babo bagize ingorane kana akabura minervare ukuvuga ko umukuru wa association umwana afite umutima w'urukundo cyane gose arifuza ko n'ubundi yo mukushaka gukunda icyo gikorwa kibanda gitakije imbere. Murakoze. Aba bose ubona ngaha anyi vraiment nta mahera ndabaha nta n'ikingorongoro kimwe ndabaha nk'uko basanzwe bavuga n'urukundo bakunda abandi rusanzwe rubarimwo. Hama kuvuga ngo inyungu ngo nunguka jewe ubwanje ntayihari usibye twebwe yuko twitanga tugatanga. Hama kucerekeye babandanye bitanga kugira ngo tubandanye tubona igihugu cacu gisangana. Ego hama tugira dushimire cyane munyemere dushimire cyane kandi ndiho Gospel TV ikiganiro ciza cyane ikiganiro kimenyekanisha ibikorwa byacu dusanzwe dukora ariko kandi ikiganiro gihimiriza cyane urwaruka gukora rutiziganya kuva mu ngeso mbi babasanzwe barimwo aho twavuga muri bwa busambanyi twamye twavuga muri bya biyayura mutwe twama tuvuga twahimiriza urwaruka dusanzwe dukorana rubandanye rugwana navyo ndetse saba gusa igihugu cyose muri rusangi uko ndabizi saba bonye nafise uwo mutima hari abandi bantu bafise umutima aho hanze nabo bifuza kubona igihugu kimeze neza kijunja n'ijambo nukuri muri rusangi ndumva no bashimira abo dukorana shimira na ndiho Gospel TV kandi nongeye ndabashimire Imana ibahezagire cyane. Ndagira shimire ndiho Gospel TV irikira dufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu nanje nk'umumambre ndabashimire bivuye ku mutima. Imana ibashoboze kugira amagara meza mushishikare kubandanya mushitsa ijwi ry'urwaruka kure kandi ndabatumire n'inshuti n'abagenzi baze badushikire mu gikorwa twimirije gukora mu kwezi kw'icenda. Inkunga yabo izodushikana ahantu kure tuzovyishimira. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Hanyuma nka ndiho Gospel TV ndumva twabashimira cyane gose kuko murakora ibikorwa vy'inkomezi murakora ibikorwa biteye igomwe. Twobasaba yuko ivyo mudukoreye cyangwa mudukorera cyangwa muzokwama mudukorera muze mubikorere n'abandi. Hanyuma natwe dushishikare dukora kuko nivyo bizotuma dushika aho twifuza gushika
mwikazoza kandi namwe mushishikare mukora mwamana uwo mutima nyene w'urukundo murakoze mushoboye kutwereka ku mwibikorwa nyene dusanzwe turiko turakora nk'urwaruka mushishikare mudufata mu mugongo Imana bahezagire cyane ku bwanje nshimiye ndiho Gospel TV kuko hariho ama TV menshi ariko nimba ndiho Gospel TV yaraje ishobora kumenyekanisha abantu benshi baririmba ama gospel abantu benshi bakora ibintu vya gospel hama nkaba ndabashimiye kandi cyane gose vyimva mutima kuba mwemeye kutuba hafi kugira ngo mubashe kumenyekanisha ino association n'abakeneye kuzoza kutubamwo hagati yacu ko kino kintu si kintu cyo kuvuga ngo urahembwa ni wa mutima wawe nyene w'urukundo utegerezwa kugira ngo ufashe abandi wewe nawe ushobora kuba warafashijwe alors nawe uko wafashijwe ni ukwiye gufasha abandi twese twagiye muri no UJS suko dufise byinshi suko dufise ibintu byinshi byo kuvuga ngo twoha abandi ariko twagiye hamwe nk'aba Jeune kugira ngo dufashe abandi ba Jeune bari hanze kwiga birakenewe mu buzima kuba worihirwa minerval navyo nyene biba bikenewe kandi n'ibintu bikomeye cyane gose urinze ubona uronka umuntu akurihira minerval ukaronka ibikorosho ico ni ikintu giteye igomwe cyane gose kandi nawe ubwo ushobora kwishimira ukavuga ati hariho umuntu yicaye ku ishure kubw'ubuntu bw'Imana nivyo kandi hakaba hariho nawe ubwawe ukavuga ati ndishimiye kino gikora ndiko ndakora kuri ivyo ndashimiye ndiho Gospel TV yemeye kuduha kano kanya muhezagi